Shalom shalom bakunzi ba Roy TV, ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, ndabakunda kandi ndabanezererewe. Hama kuri mikro muri kumwe na Fafa Love Jesus. Uno musi turi ku musi w'Imana, uno musi ngeneye ko yuko tuzagusangira namwe ijambo ry'Imana. Kuri uno musi utashoboye kuronka akanya ko genda mu makoraniro, birashika ukabugwaye, bigashika ugasanga ubuzima ntibumeze neza, ariko ndizera yuko hamwe n'Imana bimeze neza cyane. Uno musi rero shaka tuvugane ku majambo make, twumvise ijambo ry'Imana, ariko hamwe n'ivyo ndizera yuko ijambo ry'uno musi riza kuza rifise impact, riza kuza rifise ubundi bushobozi, ubundi bwiza, kuko ijambo ry'Imana ntirisaza. Mwarahezagiwe cyane. Hama ndakunda Yesu Kristo cyane, ico gituma ita Fafa Love Jesus. Ndakunda Yesu Kristo, yaranyitangiye ku musaraba. Ubu kuba nduku ni ku bwa Kristo, yaraje kundondera, arandondera, hama nanje ndamuha ikibanza muri jewe, hama ndamwakira, ndamwizera, ndizera yuko Imana yamuzuye imukuye mu bafuye, ubu akaba arahera h'Imana. Ndashimiye Kristo kuba yarangiye mu gishingo, yarambaye ubusa kubera uno munsi jewe na wewe kugira turonke ubwo buzima, yambaye ubusa kugira twambare. Uno munsi kuba twambaye neza, tukabegwa na ukabegwa, ni ku bwa Kristo kandi tubikesha Yesu Kristo yadukunze. Uno munsi kuba dufungura, ni cya gihe Yesu Kristo yafata amafungo imisi 40 yisonzesha. Uno munsi dufungura neza ku bwa Kristo yatugiriye mu gishingo. Uno munsi kuba dufise amafinanse, ni ku bwa Kristo yemeye acika umworo kugira uno munsi tuba abatunzi, kandi ivyo bishobokera uwizera. Ndakunda Yesu Kristo cyane, yashesha amaraso yiwe kugira duharigwe ivyaha. Hama kaze mu masengesho, dusangiriye hamwe amasengesho imbere y'ikiganiro. Mana ndagushima, urabere amashimwe n'icubahiro, urabere guhimbazwa no gutazigwa. Nta usa nawe papa, nta uhwanye nawe, reka ishimwe n'icubahiro bibi vyawe. Ndagushima mwami kuri uno musi, ndagushima nk'utazoshima ejo, ndagushima kuba duhaye umwanya mwiza papa. Uri Imana igira neza, uri Imana iganje, uri Imana ibereye, turiho mwami ni kubwawe. Reka twemererwe nawe kuri uno mwanya, reka presence yawe mwami iganze muri kino kibanza, ibidasanzwe bigaragare. Nta usa nawe mwami, nta uhwanye nawe, reka ishimwe n'icubahiro bibi vyawe. Turi hano papa, reka ntiboneke yuko ari twe, ariko Kristo yigaragarize muri twe. Ndakre ikirere cy'ubwiza, ndakre ubuntu bwawe muri kino kibanza. Urahambaye mwami, urashoboye, nta usa nawe, reka ishimwe n'icubahiro bibi vyawe. Mpande zose urahari, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uno munsi tugiye kuvugana ijambo ry'Imana riri muri umutwe w'ijambo. Teme ivuga ati, umutwe w'ijambo uvuga icyagezwe cy'urukundo. Icyagezwe cy'urukundo. Turizera yuko Kristo yadukunze, turizera yuko Imana kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ari we Kristo, kugira ngo atugire mu gishingo, aduhe ubwo buzima, dusangire nawe ubwo buzima bw'ubwiza. Hama ikiganiro cyacu tuzokwama tugicisha ngaha muri Roy TV chaque dimanche. Muzoza mugikurikirana, tuzozana abakozi b'Imana batandukanye, tuzozana abavuga butumwa batandukanye mu ma eglise atandukanye, bazoshikiriza ijambo ry'Imana, kandi ndizera yuko bimeze neza cyane. Ndizera yuko muzokwama muri kumwe natwe buri munsi wa Mungu, muzoza muradukurikirana kugira ngo tuze turasangira ubwo bwiza bw'Imana. Tugiye kuvugana ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 15. Umutwe w'ijambo uravuga ati, icyagezwe cy'urukundo. Hama tugiye kuvugana igice cya 15 umurongo wa 15 uvuga neza ati, si nk'ibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi,
kuko ivyo numvanye data vyose nabibamenyesheje. Haleluya, haleluya. Ivyo yumvanye data vyose yarabitumenyesheje. Ntakitwita abashumba, yatwise abakunzi. Hama tugira tuvugane kuri kino jambo uko ntibatwise abashumba. Umushumba urazi yuko ari umuntu nyene ari umuntu nyene asegerereza, ugasanga asabye indaro ahantu, urumva gacavuga wowe umushumba wanaka. Uno musi twebwe namba twara abashumba kera nuko tutari bwamenye Yesu Kristo. Uno musi turabakunzi ba Kristo kuko twaramwakiriye. Ukabuzi kutarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, urashobora kumwatura hama ukizera ubwo buntu byo ku buzima bwawe. Uno musi turabakunzi ba Kristo kuko twarizeye izina rya Kristo, kuko izina rya Kristo rirahambaye ku buzima bwacu. Iyo turivuze ibidasanzwe biraba, iyo turivuze amadayimoni arahunga, iyo turivuze presence y'Imana irururuka. Rero kuri ivyo mwene data rukura dukurikirana nkuko ijambo ry'Imana rivuga ati sinkibita abashumba ariko nabise abakunzi. Umukunzi wawe dufatiye nkuko abantu mu bibereho y'abantu bisanzwe atari mu buryo bw'impwemu, nkuko novuga yuko umukunzi ashobora kuba ufise umukunzi nyene umugenzi wawe ashikanye n'umugenzi wawe wa hafi cyane. Ndibaza yuko ari umukunzi wawe ntiwomara nk'imisi 3 utamuvugishije, ntiwomara n'imisi 2 cyangwa umunsi umwe. Nk'ubu ufashe uvuga jewe n'umugenzi wanje ndazi yuko atakintu na kimwe wo munyegeza, kuri uwo munsi yashobora kuvuga jewe allo ukuntu sinashoboye kuronka umwanya kugira ngo tuvugane, je ndafite ikibazo kiniki none umpanuye iki, jewe no musi n'ukuri ndanezerewe bimeze ukuntu kubona umukunzi wawe uri kurabwira. Rero dufate rero mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'impwemu umukunzi nkuko ijambo ry'Imana rivuga, sinkibita abashumba ariko nabise abakunzi banje. Rero uno musi uri umukunzi wa Yesu Kristo. Nimba uri umukunzi wa Yesu Kristo urimbura ijambo ry'Imana kangahe? Umukunzi wa Kristo barayaga, umukunzi wa Kristo baravugana ku mwanya. Haleluya. Hama uri umukunzi wa Kristo, nashaka yuko no gutera intege kugira ngo uzurarimbura ijambo ry'Imana. Uri umukunzi wa Kristo, iyo uriko urarimbura ijambo ry'Imana ubu kurayaga n'Imana. Turiko turahimbaza Imana dutazira Imana, hajya tuba turiko connecta n'amavuta, tuko connecta na mpwemu yera kugira ngo tuze gucakira ijambo ry'Imana vyoroshe. Rero umukunzi wa Kristo utegerezwa kwa muyaga nawe mu giheki igihugu urasoma ijambo ry'Imana, urimbura ijambo ry'Imana uko bukeye uko bwije, aho uzobura umukunzi wa Kristo, uzobura kurayaga na Kristo kandi ibikwerekeye byose bizoba ari bizima. Tugende gato kwanza kuyaga muri gusoma muri Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8. Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8 turabe yuko ukuntu wowe umukunzi wa Kristo ukuntu wo vyifatamo. Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8 uvuga ati ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe mwarahezagiwe cyane. Urumva kurimbura ijambo ry'Imana muri kino gitabo harimo vyinshi cyane kandi bikwerekeye, harimo vyinshi binyerekeye kandi vyerekeye nawe ukurankurikirana. Rero ijambo ry'Imana ntirisaza kandi ijambo ry'Imana ndizera yuko nubwo uryumvise uno munsi ndizera wamuryumva, ariko uno munsi ndakuzana ijambo ry'Imana kandi rifise ubushobozi. Rijya wumvise ndizera yuko wamuvyumva, ariko uno munsi ndakeye ikirere cy'ubwiza kandi amatwi yawe asizwe amavuta na mpwemu yera, kandi mpwemu yera agutahuza ibirengeye ivyo uri kurumva kuri uno mwanya. Muri iki gitabo harimo vyinshi, muri iki gitabo harimo impanuro nyinshi cyane. Iyo uri kurarimbura ijambo ry'Imana, tangura kwanza gusenga, kwanza wiconnecte n'amavuta mpwemu yera bane nawe agutahuze, kuko uri kurasoma ijambo ry'Imana bisaba yuko kwanza wenyene wiyuzuza muri wewe kugira ngo mpwemu yera gutahuze. Harimo vyinshi ariko mpwemu yera ni wasesangura vyose, mpwemu yera gutahuza ivyo udashoboye gutahura. Hari ikirundi usanga ari ikirundi gigoye cyane, hari imigani usanga ari imigani igoye cyane, ariko uri kurarimbura ijambo ry'Imana na mpwemu yera ari kumwe nawe, ndizera ibidasanzwe biza kumatana n'ubuzima bwawe. Hama tugiye kubandanya muri turaheza Yohana 15 tugeze kuri 16. Avuga ati
si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto kandi ngo imbuto zanyu zigumeho kugira ngo ico muzosaba data cyose mu izina ryanje akibahe. Mwarahezagiwe cyane, imbuto zanyu zame. Haleluya. Rero siwe urumva yaraturobanuye, niwe yaje kuturondera, si twe twamurondeye. Ariko kuba yaje kuturondera natwe turizera izina ryiwe, twizera ubwo bushobozi kuko yambaye umubiri nkatwe, aca mu bigeragezo nkatwe. Rero uno munsi tugaragaza ubwo buzima nyene yaciyemo, kuko ari ngaha ku isi yarababaye nkatwe ukuntu nyene tubabara turageragezwa, nawe nyene yarageragejwe. Rero yaje kutwereka inzira uko dukwiye kwitwara muri inosi. Rero ko yaturondeye natwe turondera Imana ubudahumeka, turirondere mu ijoro, ku murango no mu ijoro, uko bukeye uko bwije turondere data kuko niwe yaturondeye. Kuba yaraturondeye nuko bw'urukundo rwiwe yashatse kutwereka uko ubuzima bw'imuhemu bukorwa. Haleluya. Rero kuba yaraturobanuye turaba ukuntu tuzoza turigenza kubwo rukundo rwiwe, natwe tugaragaze ubwo rukundo rw'Imana muri twe. Erega twaje muri mission, kuba turi hano twaje muri mission kugira ngo dufashe abadashoboye. Haleluya. Uno munsi hari abantu usanga bari bakira abana mu buryo bw'impwemu. Rero ukiri umwana mu buryo bw'impwemu, wowe ukaba warakuze mu buryo bw'impwemu, urashobora gufasha mugenzi wawe. Si umwanya wo kuvuga ngo rindira fata umwanya wo kuvuga mugenzi wanje uku ya si byiza. Waramenye Kristo, waramenye Imana, umenye ijambo, urazi ijambo icyari cyo. Egera mugenzi wawe umubwire inkuru nziza ya Kristo, umubwire inkuru nziza ya Kristo, icyo Kristo yaziriye ngaha ku isi nico yakuremeye. Naho uri hano kugira ngo wamamaze inkuru nziza. Turi kuri mission bene data, turi kuri mission yo kuzana benshi kuri Kristo. Hari abantu benshi barushe, hari abantu benshi bakeneye kuremeshwa, bazoremeshwa biciye muri wewe, biciye muri jewe. Hama tugiye kuri ino jambo nyene Yohana nyene 15:16 vuga ati zigumeho si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto. Aha shaka tuvugane ku ijambo ry'Imana rivuga ati aha irino jambo rivuga ati kwama imbuto. Mbega twokwama imbuto gute? Haleluya. Twokwama gute? Umuntu ashobora kugira inuzenya imbuto y'ibiharage, ukagira imbuto y'isoya, imbuto y'ibigori, izo zose ni imbuto. Rero igihe ugifise imbuto mu maboko yitwa imbuto, ariko maze kwishira mu ivu, hama ikiba gisigaye ndizera yuko witeze nyene kuzokwamura nyene bidasanzwe. Ubu witeze yuko uzokwamura. Rero kuri ivyo kuba witeze yuko uzokwamura, rero Imana yo ivuga ati mwame imbuto. Rero kuri ivyo ntibavuze ngo imbuto urumva ni migani, ariko ndizera yuko kwama imbuto ndiba ico niyumvira muri uwo mwanya kwama imbuto nkuko mu Bigalatiya 5:22 havuga. Tuvugane kuri ico kintu ati twame imbuto. Jambo ry'Imana riravuga ati mu Bigalatiya 5:22 ariko ivyo muhemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo nivyo gahahamiye nivyo kifuza. Haleluya. Ukwama imbuto urumva ivyo muhemu yera yama urukundo, umunezero, ubugwaneza, kuba umwizigirwa. Rero Imana ishaka yuko twama imbuto. Izo mbuto nashaka yuko tuzira nga mu Bigalatiya nyene, uko tuzokwama imbuto twame ingeso nziza. Mbega ahuri aho uherereye birashika ukawufisa akazi, birashika urafisa ababanyi, urafisa abo muvukana mu nzu, urafisa abagenzi mukorana mugendana, abo bose mbega ingeso yawe ihimbara Imana hajya ahantu wirigwa. Rero Imana ivuga yuko twama imbuto. Izo mbuto twama n'urukundo, umunezero, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Mbega ahantu wirigwa, ahantu hose wirigwa, canke uri kwishure, uri hehe ufise ingeso nziza, mbega barashobora kukwamura ku ivyamo.
rero aho tugiye hose tumenye yuko Imana ishaka ko twama imbuto y'ubugororotsi, imbuto y'ubugwaneza, imbuto y'ubwizigirwa. Mbega urafise ubwizigirwa aho uherereye? Birashuka ugasanga wirwana n'abantu ugasanga ntibakwizigiye 100%. Uvuga umuntu oya uko ndamubona oya nubwo turi kumwe ukunuku arafise ukunuku. Rero Imana ishaka yuko twama, kuko nitwama bazotwamura ko ivyamwa vyiza. Iyo batatwamuye ko ivyamwa vyiza nta mission turiko, kuko Imana yoyo yigaragariza muri twebwe, kandi Imana ikeneye intahe biciye muri twebwe. Bazoshinga intahe biciye muri jewe, bazoshinga intahe biciye muri wewe, bivaye n'ingeso yawe, bivaye n'ubwo bwizigirwa bwawe n'imbuto wampa. Kuko iyo uri kurama ingeso nziza, benshi baraza kuri Kristo bagashima Imana biciye muri wewe. Haleluya. Nashaka nshinga intahe gato. Hari abanyeshure twiganye abo banyeshure bakiza bari abakobwa babiri, baca bambwira twebwe dufise ikibazo kanaka. Rero ico kibazo twebwe ntituzi ukuntu vyogenda. Urumva imyaka yose twabaye muri interna, twama dufise ikibazo cyo kugwaragurika amaso aha naha sinzi. Ndavuga none ico ni ikibazo cy'umwanya, we wizere gusa yuko Imana ishoboye. Niwiyature ko amajambo y'intsinzi, apana kuvuga ngo genda gowe sinzi meze ukunuku yerere, apana kwihebura, kuko akanwa kacu ni inkota karishe, turakuraho ibidakenewe tugashiraho ibikenewe. Ndavuga we ubonye gusa ukanyoma kaje, we niwiyature ko mfise ubuzima bw'Imana mu mishishago ya Kristo nakize y'ingwara, ngaragaza amagara meza. Urumva birashirwa sanga haje ikinyoma kanaka kugira ngo ibe nk'inyatsi mu muryango, ukajusanga amahera ariko arasesagurikwa, ugasanga na mahera yari gusuminja canke bigafasha abatonya bawe, canke ugacusanga bigiye mu bintu nyene bitagira umutwe n'amaguru. Rero kuri ivyo Imana ikeneye yuko tugaragaza imbuto, twame imbuto nziza, ingeso nziza kugira ngo batwamureko. Muri uwo mwanya nkimubwira uko acavuga ngo sawa ngiye kubikorerako. Yarabikoreye ko ibinyoma bije wenyene yacavuga je mfise ubuzima bw'Imana, je mfise amagara meza, je singwara, Kristo yaramfiriye ku musaraba, mu mishishagu yiwe nakize y'ingwara, ubwo buzima butera bugaragara muri we. Baramutelefoni iwabo baramubaza mbega Odeta bimeze gute? Mwino misi utatugora ibiki ngo haha ngo jewe ngo naragiriwe neza n'Imana, twarahuye n'umuntu yaramfashije bimeze ukunuku arashinga intahe. Rero turi hano kugira twame imbuto kugira ngo batwamureko. Rero nibatwamura ko izo mbuto nziza nivyo vyamwa vyiza twamye, rero Imana iranezererwa cyane kuba turiko turama. Rero Imana turasiye yuko twokwama imbuto nziza. Rero ndatumirira bariko baradukurikirana, mwene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru, ndashaka yuko wame ahantu hose wirigwa, ugira imbuto y'ubwizigirwa, ugira imbuto y'ingeso nziza, ukundwe hose, ushimwe n'Imana, ushimwe n'abantu, ubuntu bushishikare ku buzima bwawe. Aho uri hose urumva Imana, bashima Imana biciye muri wewe, abantu bashinga intahe biciye muri wewe. Urumva nk'ubu hagize nk'umuntu agakizwa kubera wewe, Imana iranezerwa cyane, akavuga jewe nuko ndashima Imana yanaka, ndashima Imana yanaka, kuba meze ukuntu ndashima Imana yanaka. Urumva agashima iyo Mana yawe yagukoreyemo, hama wowe ukatuzana benshi kuri Kristo biciye mu ngeso yawe y'ubwizigirwa, biciye mu ngeso yawe y'urukundo, ukagira urukundo. Ubonye mwene data afite ikibazo ukabona yuko ari ikibazo ciwawe muri wewe, bigakubabaza nka wewe, nka kurya Kristo yatwitangiye. Mwene data ukabona afite ikibazo kanaka ari ndi mufashe nkuko nawe uri kurifasha. Ivyo nivyo Imana ikeneye yuko twama izo mbuto. Gira ingeso nziza aho uherereye, gira urukundo aho uherereye, bumwizigirwa mu muryango, bumwizigirwa ku kazi, bumwizigirwa mu karere kose aho ugeze hose. Urumva akanwa kawe kuzuramo ubuntu bw'Imana, uri kuravuga raba SMS yawe, mbega SMS yawe igaragaza iki? Birashuka sanga hari umuntu yakora kwandikira message, mu kuvugana gusa muri message ukabona yuko message ari message z'ubuntu. Andika message mu bugwaneza, mu rufasoni. Urashobora kwandika message umuntu abonye gusa message yawe agakizwa biciye muri message yawe, abonye gusa message yawe kumva nyene yuko hari ikindi kirere nyavuga wowe umuntu adasanzwe, kuko message yawe iranyuzuza. Haleluya. Turi hano kugira ngo tuzane benshi muri Kristo
biciye mu ngeso zacu, biciye mu vyamwa twama, kugira ngo batwamure ko imbuto nziza. Mwarahezagiwe cyane, mwari kumwe na Fafa Love Jesus. Kino kiganiro kizobandanya, nzobazanira abakozi b'Imana batandukanye, abavuga butumwa, nzobazanira abakozi b'Imana bazocisha ijambo ry'Imana, tuzokwama twiga, kuko uko ijambo rije riba rifise ico rigamije. Rero hari ico wacakiye muri wewe, naje hari cyamfashije. Ndizera yuko tuzokwama turi kumwe namwe. Hama abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndabatumire kugira ngo mwakire iryo zina ry'icubahiro, mwakire iryo zina ryahezagiwe, kuko muri nosi hari ibintu byinshi cyane. Muri nosi hari ingwara z'amadiabete, hari ingwara z'imitima, hari ingwara z'ama infection, ni byinshi cyane. Ibinyoma, ivyo mvuga yuko ari ibinyoma vya Satani, mvuga yuko ari ibinyoma vya Satani, kandi bitegerezwa kuba niko biri. Rero ariko izina rya Kristo ni izina rihambaye, riri hejuru y'ayandi mazina yose wumva muri nosi. Sinzima asuma ibiki, izina rya Kristo rirahambaye. Iyo turivuze bidasanzwe biraba, iyo turivuze presence y'ijuru iraba. Rero kuri ivyo, kugira ngo urumva muri nosi uko tubayeho n'ubuntu bw'Imana gusa. Rero Yesu Kristo, novuga kakantu, Yesu Kristo numukiza wa bose, ariko si umwami wa bose. Yesu Kristo numukiza wa bose, ariko si umwami wa bose. Nashaka nsigura akantu bashobora kumbaza ati numukiza wa bose gute, canke si umwami wa bose gute. Kuri ako kantu nyene, Yesu Kristo numukiza wa bose, kuko iyo umwambaje ukavuga mana ndapfuye, Yesu ndapfuye, bigashika wasanga wahuye n'ikibazo kanaka accident, benshi bakunda gukoma induru ngo Yesu Kristo ni umukiza wa bose. Ugasanga wahuye n'ikibazo kanaka uragwaye, ukurambaza Yesu, urumva nturamwatura, ariko muri uwo mwanya urakoma induru, Yesu fasha, Yesu ndapfuye, muga nturamwatura ngo wizere, kubera zigira ngorane gusa ufise. Urahamagara iryo zina rya Kristo ry'icubahiro, nayo nyene iri hafi kugira ngo itabare abantu bayo. Rero Yesu Kristo ni umukiza wa bose, arashobora kugukiza nubwo utaramwakira, utaramwizera. Arashobora kugukiza, agakiza uwo ari we wese. N'umurozi arashobora kumufasha, umusambanya akamufasha, igisuma urumva avuze je, ugasanga yivye ariko aratabaza Yesu mfasha je ndapfuye. Yesu Kristo arashobora kugufasha nubwo uri mu ngorane za gute, nubwo ubusa gute, canke uri mu ngeso zimeze gute, aragufasha. N'umukiza w'abantu bose muri nosi, ariko si umwami wa bose. Akubera umwami ryari? Akubera umwami igihe wamwatuye ukamwizera mu mutima wawe yuko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hama akaca gucikira umwami wawe. Uwo mwanya wamaze kumwatura, akaca gucikira umwami. Ni nkuko dufashe umugore n'umugabo bataratwarana, bagiye kuri eta civile, bakagenda nyene bakavuga ngo rindira atura ya majambo, jewe naka ndemeye kubakana na naka, urukura mwambika impeta, ndemeye kubakana na naka, acitse umugabo wanje, undi nawe acitse umugore wanje, kuva uno munsi. Kurya nyene urukura turajya amajambo. Erega ntibaze ngo nijya mpeta ry'amajambo nyene niyakomeye, kuko urukura turajya amajambo, ujya mufasha wawe ari hajya, ariko arumviza amajambo n'abantu bari ngaho, urumva n'Imana ibiri ngaho. Je ndamwamitse impeta nk'umugabo wanje, urumva tuzofana, tuzosangira kabisi n'agahiye, ukuntu kwajya amajambo nyene uguma watu uravugira ukurare mu buzima muzogenda kubana, ari byiza ari bibi uzovyemanga uko nyene urukura vyatura. Rero Yesu Kristo agucikira umwami igihe nawe nyene wamwatuye, aho turi mu buryo bw'umubiri. Aha ndiko ndavuga rero mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'impwemu Yesu Kristo uramwatura kujya nyene nk'umugore n'umugabo ukuntu basezerana. Nawe nyene utegerezwa gusezerana n'Imana, ukatura Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Tugenda kubisanga mu Baroma igice ca 10 umurongo w'9. Turashobora naho nyene kuhasoma kugira ngo hagire ico hagufasha. Namba ufise Bibiliya urashobora kuhasoma. Hama tugiye kuraba rino jambo nyene ukuntu Yesu Kristo ashobora kugucikira umwami wawe. Tugiye gusoma mu Baroma igice ca 10 umurongo w'9. Kuko ni waturisha akanwa yuko
yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Urumva gukizwa uwo mwanya, kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazotegwa n'isoni. Umwizera wese ntazotegwa n'isoni yo kumwatura. Rero agucikira umwami igihe wamwatuye. Aho turi mu buryo bw'impwemu, nabasiguriye mu buryo bw'umubiri ukuntu bimeze. Aho turi mu buryo bw'impwemu, uramwatura n'akanwa kawe ukizeresha umutima wawe. Mwarahezagiwe cyane. Uno munsi ni umunsi wa dimanche, kandi tuzokwama tubacishirizaho ikiganiro cy'ubuzima bw'ubwiza. Tuzovuga ijambo ry'Imana, tuzogira amadeba atandukanye kugira ngo twigishanye ivy'impwemu. Mwarahezagiwe cyane, muroranirwe muri vyose. Imutangwa muri Roy TV. Ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba. Ngwino unyaragase duhuriye muri